Dank sei dem Herrn für das Vorrecht, Loué soit le dass wir Seigneur wieder pour le haben. privilège Ashimwe umwami kubw'amahirwe dusubiye kugirirwa yo kuza hano d'écouter sa parole. kugira twumve ijambo ryiwe C'est un cantique merveilleux. turirimbe zino ndirimbo nziza Combien de temps encore? ntituzi mbega hasigaye igihe kingana gute ikintu gusa tuzi Nous devons racheter le temps. ni uko tugomba kugura uburyo tubugwiza C'est un temps kuko précieux. ni igihe cy'igiciro kirahambaye. Ce soir, je ne me tiens pas kuno mugoroba ici. sinje hano ndabigomba Le dernier week-end, je suis très uhereye uyinga riheze nagize du mal à le cacher. gripe birangora no kunyegeza ariko ndizeye umwami Nous voulons oser turagomba prêcher kubahuka sa parole malgré tout. tuvuge ubutumwa bw'ijambo ryiwe nubwo biri uko Approfondir twinjire la révéler. ibwina y'ibyo yahishuye. Je l'ai dit. Kuwa gatatu ku mugoroba narabivuze ku bwanje weekende iheruka Du sud. nari mu Budagi bw'epfo Strasbourg no Zurich. Ce week-end était ukundi gusha richement béni. Nous avons vu que iyo weekend twarahawe umugisha mwinshi. Imana yarahamagaye abasohoka abitabara abifasha kandi mu by'ukuri c'est le noyau de la prédication de la parole de Dieu. Urufatiro rw'ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Que des personnes expérimentent Dieu et viennent à Dieu. Abantu bagomba kugira umwimenyerezo w'Imana baze ku Mana izuruka ari umuntu yaje 17 dernier verset. Alors que la femme igihe wa mugore mu bami ba mbere 17 umwana we amaze kuzuka mu bapfuye yaciye aza aravuga ati ubu rero ndazi yuko uri umuntu w'Imana kandi yuko ijambo ry'Uhoraho mu kanwa kawe ari ukuri. Ce verset wo murongo m'a beaucoup touché warankoze ko cyane et peut-être que il continuera encore azobandanya kumbure pendant longtemps à me toucher. Uzobandanya kumbure ibihe birebire kunkora ariko si mu kanwa kose aho ijambo ry'Imana ryose ryagumya rukuri. Iki cyumviro cyaciye kinzaho yuko muri gihe cyacu hariho benshi bavuze ubutumwa bwiza ariko ikibazo by'ukuri ni ukwibaza mbega ninde muri ako kanwa uwo ijambo ry'Imana ryagumye ari ukuri ataguhinyukwa ataba ibyumviro by'umuntu. Mu gihe umuntu afashe Bibiliya mu ntoke ziwe abantu bose bashobora gusoma ijambo rimwe, abagatolika, abaprotesta, amadini yose yidegemvya bose basoma Bibiliya imwe ariko bose bafise ibyo bavuga n'ivyumviro ku byerekeye ijambo ry'Imana. Kandi ujya mugore aravuga hajya ati ubu rero ndamenye neza yuko uri umuntu w'Imana kandi ko ijambo ry'Uhoraho mu kanwa kawe ari ukuri. Ikiro si ikintu cyaricyo cyose nagomba kugereranya mu gihe cyacu mu runganwe rwacu. Ni bangahe bakoze ingendo bakaja kubwira abantu amajana n'ibihumbi ijana ariko baretse ikina kiriya mu ijambo ry'Imana ntibavuze ukuri kw'Imana kuzuye kandi ubwabo ntibaronse ugufoborekwa kw'ijambo ry'Imana ku mubatizo ku nyigisho nyinshi za Bibiliya. Ninde uno munsi ninde mu kanwa kiwe aho ijambo ry'Imana ryagumye ari ukuri muri byose? Ntidushobora kuza ngaha ngo tuce urubanza ariko mbega ntitwabibonye ko hari umuntu umwe mu runganwe rumwe ngo
nk'uko bavuga ngo yarituriye ururimi. Mbega uwo yari inde? Abo bagabo bavuga ubutumwa bwiza bamenyekanye barurangiranwa, mbega nabo oyi aho ijambo ry'Imana ryagumye ari ukuri, ijambo ry'Imana go y'ukuri. Mbega bavuze ukuri ku ijambo ry'Imana ku Mana, mbega bavuze ukuri ku mubatizo wa Bibiliya w'amazi, mbega bavuze ukuri ku caha c'inkomoko. Mbega uko kuri kose barakuvuze mu butumwa bwiza? Atari uko twagomba kubaza ikibazo, none bavuze ubutumwa bwiza bumeze gute? Mbega babwiye ubutumwa bwiza nde? Mbega n'ubutumwa bwiza ubuhe bavuze? Ubwo butumwa bwiza bwavuzwe n'ubwahe? Iryo jambo ryankoze ko cyane mu Bami ba mbere 17:24 ngo rero ndamenye yuko uri umuntu w'Imana, ariko ibyo ntibyari bihagije, kandi ko ijambo ry'Uhoraho mu kanwa kawe atari muri Bibiliya. Muri Bibiliya n'ijambo ry'Imana twese turabizi, ariko mbega ni ijambo ry'Imana ritunganye mu kanwa k'abarivuga? Icyo nicyo kibazo. Que dans la Bible ce soit la parole de Dieu. Muri Bibiliya ari ijambo ry'Imana, ibyo turabizi twese, ariko quand les représentants des différentes églises iyo abaserukira amadini n'ayidegembya bose gushika ku umugwi wa nyuma w'abavuga ngo barasenga, iyo bavuga ijambo ry'Imana basoma, mbega n'ijambo ry'ukuri ni mu kanwa kabo. Ijambo ry'Imana mu kanwa muri Bibiliya iryo n'ukuri, ibyo turabizi, ariko bimeze gute mu kanwa kaba abandi bavuga ijambo ry'Imana? Ndabisubiyemwo, le seul qui s'est brûlé la bouche comme on dit, umuntu wenyene yashoboye dans le cœur duquel le kwikwegera yituriye umunwa, ni wa wundi umuriro w'Imana waka muri we. Yarazi yuko yari afise abansi benshi gusumba abo yabwira ubutumwa bwiza. Hariho vuga ubutumwa rurangiranwa yaraje aramubwira ati ntunyemerere ndakurambike ku biganza kugira ngo ugaruke usubire kuba muzima, maze ibyo bintu byose uvuga ubihagarike, abantu bareke kukugwanya. Mwene data Branham aramubwira ati nanjye ucunyemera yuko mu nyuma nanjye ndakurambike ku biganza. Ibyo rero bice bibi, kuko nagomba gusaba Imana nayo ishobore kukugurura amaso ko ibyo bintu biteza kuvugwa mu butumwa bwiza. Yego nivyo, turashobora kuvuga ibintu byiza ibyo abantu bakunda kumva, maze tukareka ibigora abantu. Ariko hariho uwundi munsi w'urubanza aho tuzokwishura. Nicyo gituma Yakobo avuga ati ntihagire umuntu yihutira kuja kwigisha, kuko turazi yuko tuzocibwa urubanza rukaze muri mwebwe. Ntihagiremo abigisha benshi baja kwigisha. Nicyo gituma bihambaye. Iryo jambo ryankoze ko cane namaze kubivuga, kandi rizobandanya kunkora ko igihe kirekire. Turagomba kubona et cela pour l'honneur de Dieu, kubw'icubahiro c'Imana, yuko ce dernier temps muri bino bihe byanye twarongewe amahirwe écoutez la pure yo kumva ukuri kuzuye. Nagize amahirwe menshi yo kumva abantu b'Imana, abantu b'Imana bahambaye. Ikintu kimwe gusa nshobora kuvuga nka wa mugore kera yabwira Eliya ati mu kanwa ka Eliya ijambo ry'Umwami ryagumye ari ritunganye, ari ukuri, ryari ukuri, ryagumye ari ukuri. Turashimira Imana yacu kubw'ivyo. Turashobora kubandanya gusoma tukabaza tuti mbega Eliya yakoze iki? Eliya mu gihe ciwe yasanasanye igicaniro c'Uhoraho, yafashe amabuye 12 maze ku gihe c'akagoroba acazana ikimazi, kandi Imana yarishuye. Mbega sico kimwe n'ivyabaye mu gihe cacu? Mbega inyigisho y'intumwa 12 ntiyagarukanywe ukundi gusa mu kibanza cayo mu gihe co mu kagoroba aho yateyoza kubi? Mbega Imana ntiyarungitse
umushumba wayo umuhanuzi uwo mu kanwa kiwe ijambo ry'umwami kwagumya rukuri byarahishuwe ukuri kwahishuwe na mpemu yera murazi igihe ubwa mbere yavuga ku caha c'inkomoko ni nk'uko byakora ku ntumbero abantu benshi bace bamuheba baca baravuga bati ubu rero arazimiye ibyo byarababaje mwene data Branham atazi yuko umumarayika woraho yari yaje kuri we ni wa mumarayika nyene wa wundi tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu 47 yaje yamubwira niwe yaje kumubwira ibyabaye mu murima wa Edeni maze Branham aravuga ati marayika wora ntiyigeze avuga ikintu atari ukuri mbega mu Imana byari bimeze gute muri kiriya gihe bwari ubutumwa bwiza kandi ubutumwa bwiza bwarimwo ubutumwa kandi harimo n'ubutumwa n'ubutumwa bwuhishurirwa kuzuye ku ijambo ry'Imana ryahishuwe ukugomba kw'Imana gutunganye nicyo gituma umwami by'ukuri ataturetse ngo adutane tutagira inyishu aho rero turashobora gushimira mwene data Rusi amaze kuvuga ivyo byerekeye isanduku y'isezerano ndibaza yuko natwe tutokwihuta kumva no kuvuga ibintu nk'ivyo ngo twihute n'abafilisitiya barahezagiwe igihe isanduku y'isezerano yari hagati yabo inzu ya Obed Idom nayo yarahezagiwe kuko isanduku y'isezerano yari yashizwe hagati yiwe nimwasoma muri Yosuwa igice cya 3 umurongo wa 4 cyangwa wa 3 abaherezi batwaye isanduku y'isezerano kugira ngo bajabuke Yorodani ntabwo cyari igisanduku c'ibiti ariko ijambo ry'Imana ryari muri iyo sanduku keshi nkunze kubivuga twebwe nk'abantu neza turi nk'abandi bantu bose dukozwe n'inyama n'amaraso ariko iyo sanduku y'isezerano nayo yari ikozwe mu biti ariko mu gihe ijambo ry'Imana ryashizwe muri iyo sanduku y'igiti ntiyasubiye kuba ikintu c'igiti cyari ikintu c'inkomezi kubwo ijambo ry'Imana ry'ububasha ryari muri yo natwe nico kimwe turi abantu basanzwe ariko iyo ijambo ry'Imana mu mitima yacu rihishwe na mpemu yera aho rero ntituba tukiri abantu basanzwe tuba abahungu n'abakobwa b'Imana abantu abo Imana ubwayo yihishuyemo muri bo yashoboye gushiramo ijambo ryayo yishura ijambo ryayo iriho ubuzima twoshobora kwijira mu bwina bw'ico cyumviro ariko nagomba gusubira gutangura n'ubutumwa bwiza ahubwo mbandanye murazi yuko Imana yamukoresheje kugira ngo atubwire kandi nagomba yuko ijambo ryahishuwe riguma mu kanwa kanje kandi ari ukuri kuzuye nzoba ngowe n'ibitameze uko nzoba ngowe ku munsi w'urubanza mu gihe ijambo ry'Imana ryahishuwe ritagumye ari ukuri mu kanwa kanje muri ico gihe imbere y'Imana zokwishura urundi ruhande turazi neza mu bakristo ba mbere Yesu yashobora kuvugwa ukundi kundi nk'uko gutandukanye n'uko intumwa zabivuze murashobora gusoma mu Bikorinto ba mbere 11 hano urashobora kubibona mu Bikorinto ba kabiri 11 umurongo wa 4 ngo kuko nihaza wundi muntu niyizana akababwira uwundi Yesu atandukanye n'uwo twababwiye canke nimwakira uyindi mpemu itandukanye niyo mwakiriye canke ubundi butumwa butandukanye n'ubwo mwakiriye vous le supportez fort bien, n'est-ce pas? Uwo muramwihanganira gose. Ils étaient assis là.
bari bicaye ngaho bakavuga ngo ubutumwa bwiza buriko buravugwa, kumbure bashoboye kuba baruguruye amatwi n'ibisigaye, maze umuntu w'Imana arabona ivyo bintu aca aramenya ati abantu benshi bafashe ingendo batatumwe n'Imana, kandi yarazi yuko batavuze ubutumwa bwiza nk'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nk'ubutumwa bwiza bw'Imana, nk'ubutumwa bwiza bw'ukuri. Mbega sibyo biboneka uno munsi muri kino gihe? Mbega sico kimwe sivyo byabaye? Ndabivuga nkana kuvuga gusa amazina ariho. Mbega byari kumera gute hamwe na bene data bose nanje nkaca nishiramwo? Ni bande bafashe ubutumwa bw'Imana bakabwita ubutumwa bw'iwabo? Bamire maya nabo bandi bantu bose. Mbega ku munsi w'Imana bizomera gute? Ubutumwa bw'Imana kino gihe ni bwaba butagumye ukuri mu kanwa kacu, tukaba twafashe ingendo maze ubutumwa bw'Imana tukaba twabugize ubutumwa bw'iwacu. Niwe bwagumye bwa butumwa nk'ubw'inkomoko, tuzohagara gute imbere y'Imana? Pawulo avuga ati ngo murabihanganira cyane, murabihanganira. Barabanyamwe ariko ntibasesanguye ibyo bintu, kandi ibyo bintu bitatu byama bigenda bibangabanganye. Uwundi Yesu ntavugwa nk'uko Bibiliya imuvuga. Iyo nindi mpemu iriko isuka abo bantu, niyo isuka abo bantu ikabahatira kuvuga ubutumwa bwiza butandukanye n'ubwo Paulo yavuze. Paulo rero mu by'ukuri mu byete by'Abagalatiya nabyo yarabivuze, aravuga igihe yari afashe urugendo agiye Yerusalemu arongowe n'itegeko ry'umwami. Turasoma hano mu Bigalatiya, Abigalatiya 2, hano haranditse neza ku murongo wa 3, Abigalatiya 3, ndiko ndarondera Abigalatiya 2 guhera ku murongo wa 4. Je veux bien sauter ce verset. Yego nagomba kusimba umurongo. Reka duhere ku murongo wa 5. Que Dieu lui-même puisse s'en occuper. Ibisigaye umwami abyitwararike. Murongo wa 4 umwami witwararike. Pas un instant. Abo nitwabumviye na gatoya, nous résistons à leurs exigences, ngo tuganzwe nabo kugira ngo ukuri k'ubutumwa bwiza, murabona, bugume muri twebwe. Ibi nivyo dukeneye. Et nous résistons à leurs exigences, abo ntitwabumviye, afin que la vérité de l'évangile nabo kugira ngo ukuri k'ubutumwa bwiza kugume muri twebwe, kugume muri twebwe, muri mwebwe. Paulo yashobora kubona ibintu mu buryo buciye bugufi nk'uko yabibonye, akoroha akareka, maze akareka ubwato bugasugumwa n'umuyaga. Ni ukuvuga ntiyari kuba yatumwe n'Imana. Mbega murazi yuko abantu b'Imana b'ukuri batareka ngo ubwato butwarwe n'umuyaga? Oya, ntibafata ingingo zabo. Ni Imana imaze gufata iyi ngingo kuri bo, bategerezwa kwishyira munsi y'ingingo y'Imana kubw'ubukozi bwabo. Atari uko hoho Imana ntiyoshobora kubakoresha nk'uko bigomba. Paulo aravuga hano ko atabumviye. Washobora kuvuga ngo kubera amahoro, kugira ngo tugiranire urukundo, reka twumvikana. Oya, ukumvikana nk'uko oya nta mahoro kugira, ahubwo kuzana ibibazo bizokwamaho. Nta bikumvikana kugomba gukorwa. Hari gusa
ukwiyegurira Imana munsi y'Imana no munsi y'ijambo ryayo. Ibisigaye byose ntibikenewe, kandi turibaza ngo tuzana amahoro mu kumvikana. Ayo mahoro yo kumvikana ku ijambo ry'Imana ntayo. Tugomba kuza mu ijambo ry'Imana, niho tuzoronka amahoro, niho tuzokwakira ibyo yatubwiye. Nagomba kandi gusubira ku butumwa bwiza bwa Mwene Branham, kandi kenshi muranibaza yuko twizera gutoranywa, kumbure tukitiranya ugutoranywa no kwititaho ibintu, ariko Imana yaradutoranije kandi vyari mu kumenya ko kuzuye yari ibizi, ariko Imana ntiyaretse gukora, ntiyaretse yakoze intambwe ku yindi mu mugambi yakoze gushikaho muri Yesu Kristo ibintu byose bigaragara, maze gucungurwa kugasohoza. Nimba twinjiye mu butumwa bwiza hano ngo gusugumwa gushika kumpera, twarabonye ubutumwa bwiza, ukwizera gutunganye n'ikimenyetso. Ubutumwa bwiza bukurikira ni ugusugumwa gushika kumpera, kandi kenshi muranibaza yuko twibaza ko ugutoranywa n'Imana ari ikintu kivuga ngo uwizera azokwizera n'ukizwa azokizwa, mbere twoharura tukaca tubona n'ibizoba. Tugomba gutahura yuko ugutoranywa kw'Imana kuracafise agaciro, kandi abatoranijwe bagomba guhamagarwa ngo basohoke ku bw'ubutumwa bwiza buvugwa. Dushobora kuvuga Branham na Paulo n'abo bantu bose, hanyuma uce wicara uvuga ngo reka twicarire, Imana izokora ibyo igomba gukora, abakizwa bazokizwa. Oya, igihe kigeze. Yohana Umubatizi yatanguye kuvuga ubutumwa, umwami wacu nyene hageze yatanguye kuvuga ubutumwa bwiza. Igihe kigeze ku ntumwa batanguye kuvuga ubutumwa bwiza. Paulo yaravuga mu Baroma 10 ngo mbega kumva gute atamu wavuze ubutumwa bwiza, atamuntu yatumwe. Birakwiye yuko haba umuntu atumwe, kuko ukwizera kuzanwa nuko umuntu yumvise ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza nabwo bukava mu ijambo ry'Imana, kandi n'inyuma yaho gusa ijambo ry'Imana riba ikintu gifadika. N'ico gihe rero ijambo ry'Imana rica riba rigira ubuzima. Abahanuzi bose bavuga Kristo, maze ijambo ry'Imana ryose ryaciye ryambara umubiri, rica riragaragara hano ku isi. Abahanuzi batangaje agakiza n'ubuntu, kandi ni muri Kristo Yesu niho ubuntu n'agakiza byagaragariye. Bavuze ukuri, kandi muri Kristo niho ukuri kwabaye ikintu gifadika. Yashobora kuvuga ati, jewe ndi inzira, ndi ukuri, kandi ndi ubugingo. Ubwo butumwa bwiza ikimenyetso. Nous sommes adressés de manière très sérieuse. Twese turabwirwa ibintu by'inkoramutima. Haraheze iminsi 14 twavuze ku bw'ubutumwa bwiza. Ubwo butumwa bwiza bukurikira gusugumwa, naho tubwirwa cyane ijambo ry'Imana n'Imana ubwayo. Bimeze nk'uko umwami wenyine ubwiwe ari de travers, il se tient sur notre chemin, il ari ku nzira yacu, atemera ikindi kintu cyose, kuko aragomba
kudutegura s'il ne se souciait pas de toi et de moi, natakwitwararika wowe na jewe twosha dukora ibyo tugomba akavuga ati nimubandanye kubaho nimubandanye kwigendera ariko kubera atwitwararika ntashobora ntibikunda ntashobora kureka ngo tugere uko tugombye kuko aho ntitwoshobora gushika ku ntumbero hano ku rupapuro rwa gatatu muri ubwo butumwa bwiza turasoma ubu rero ndiko mbwira ba bandi bazokumva ano makasete nagomba yuko n'abafata amajwi muri kino gitondo ubutumwa bwiza bwo mu gitondo yari agasongero k'ubutumwa bwiza maze kuvuga aha rero kavuga ubutumwa bwiza bwiswe ikimenyetso kandi muri ubwo butumwa bwiswe ikimenyetso twarabonye yuko qu'est-ce que était le centre, le noyau? Qu'est-ce qui fait en fait la chose même dans sa réalité? Ikintu gihambaye mu bwo butumwa cyari giki ni ukuvuga yuko Imana yari muri Kristo ikagaragara ikihishura muri Kristo kandi ubu rero Kristo nk'umwagazi w'Imana nawe yamenye amaraso yiwe ku musaraba igorogota kugira ngo mpemu wiwe n'ubuzima bwiwe bushobore kugaruka ku mukuku w'abacunguwe n'amaraso kandi mwene data Branham by'ukuri yaciye avuga cyane ku icyo kintu arerekana yuko abaherezi bo mu isezerano rya kera n'ibimazi byabo bitari bikwiye kuko yari amaraso y'ibikoko nk'ayo maraso nta buzima bwariyo bwagomba kugaruka mu wagiye gutanga ikimazi ariko ni muri Kristo Yesu niho Imana yagaragaye irishura amaraso rero yavuye muri Kristo yari amaraso y'ubuzima bw'Imana ubuzima bw'Imana bwaravuyeyo burasohoka kugira ngo tugarukeko twebwe bacunguwe n'igikorwa cyo kumusaraba igorogota no kumeneka no gusukwa kwa mpemu yera kuri twebwe yagarutse nibwo bwina bw'ubutumwa bwiza mwene data Branham yavuga hano ati ubutumwa bwiza bw'ikimenyetso ni agasongero k'ubukozi bwanje twoshobora kuvuga tuti tudashoboye kuronka umugabane mu izamuka kuko ubuzima bw'Imana ubwayo kubwa mpemu yera butaba muri twebwe maze ikimenyetso ugushirwa kw'ikimenyetso kikaba kitabaye mu buzima bwacu bwose bwo kwizera twavugiye ubutumwa bwiza ubusa twaririmbiye ubusa twizereye ubusa twasengeye ubusa kandi mu nyuma twarahezwe ku mpera y'urugendo rwacu cyangwa twarihenze uko niko nimba hano aravuga ati ubu butumwa bwiza bw'ikimenyetso byari agasongero k'ubukozi bwanje ati ndababaza none agasongero k'ubukozi nakahe nuko mu mugeni muri wa mukuku w'abanesheje umugeni agomba kuja mu izamurwa ngiye intumbero y'ubutumwa kugira ngo bishoboke mwene data Branham yavuze ku bisabwa ku bagomba kuzamurwa yarabavuze n'amazina arashimika hano ati ubu butumwa bwiza ikimenyetso yari agasongero k'ubukozi bwawe hanyuma ubundi munsi ati nzobabwira igituma ndazi ko ibintu byose ndababwiye ingene nashitse kubwo butumwa bwiza ati ndazi ko haheze amezi n'amezi naguma mbona ubwo butumwa bwiza ingene buzogenda ibintu byose byafashe intumbero kugira ngo buno butumwa buno bukozi bwanje bwose bwari bwerekeye kuri intumbero ndibaza ko mwese mwabitahuye ico arico ikimenyetso gisobanura iki ikimenyetso ni ikimenyetso cerekana yuko amaraso yamaze gushigwa yakoreshejwe kandi igikuzi cyamaze gutangwa kandi ico Imana yasaba ubwayo cararishwe ko Yesu yamenye amaraso yiwe yamenye amaraso yiwe kandi mu buzima bwiwe haciye haza mpemu yera
nimba amaraso hanyuma yakoze igikorwa muri mwebwe, aho rero cyo kimwe mpemu yera aza kuri mwebwe nk'ikimenyetso yuko ko ikiguzi cyamaze kuriwa ku bwanyu kandi ko Imana yabemeye. Ni mubyibuke icyo ni cyo kimenyetso gisabwa. Kumbure muri kino gihe birashobora kuba bigoye, ariko ndibaza yuko dutegerezwa gufata igihe gikwiriye umwe wese ubwiwe agashobora gusoma mu butumwa bwiza bwavuzwe inyuma y'ukugurura ibimatanijwe indwi, maze agasohora n'ikaramu agaca umurongo munsi y'ibintu bihambaye muri bujya ajya amabroshire, tukayinjira mu byina tugasaba Imana, maze ubwo butumwa bwiza ubwo yaturungikiye ku bwa mpemu wiwe ashobore gukora ibyo bintu bigifatika muri twebwe, abikore. Icyo intumbero y'ubwo butumwa, icyo Imana ntiyarungitse buno butumwa ngo tuvuge ku bintu, oya, Imana yatumye buno butumwa ntitubuvuge ko, ariko umwe wese ageremo umwimenyerezo ku bwa mpemu yera, ibintu bitandukanye muri buno butumwa bwiza tubihishurirwe, umwe wese agira umwimenyerezo n'Imana ashobore kuba ayiteguye igihe cyo kugaruka k'Umwami Yesu Kristo. Hano kandi haravugwa ngo murabona Yesu yaraje kugira ngo akize abari banditswe mu gitabo cyo gucungurwa imbere y'isi n'ijuru ko biba. Yaje gucungura abo ni bande? Si ntabonzi. Twebwe icyo dukora tubwira ubutumwa bwiza bwose, ariko uwo yizera uwo niwe Imana yagenye. Twe tubwira ubutumwa abantu bose, ariko uwizera uwo rero uwo niwe ibyo bintu byagenewe. Hano haravugwa abo bose bamwakiriye, ni ukuvuga abo iryo jambo ryabwiwe bagakogwa ko bagafatwa bagakwegwa n'Imana, baraje umwami yarabakiriye arabemera, abaharira ibyaha byabo byose n'ibigabitanya. Ntibihagije gusa yuko izina riba ryanditswe mu gitabo cy'umwagazi imbere y'isi n'ijuru, dutegerezwa guhamagarwa ngo dusohoke. Tugomba kandi gusohoka nka ba bandi bacunguwe nk'umukuku wo bacunguwe n'amaraso y'umwagazi, kandi dutegerezwa by'ukuri gutwara mu mitima yacu ubuzima bw'Imana ubwayo bwari muri Yesu Kristo umwana w'Imana. Ibyanditswe byera biravuga ngo nk'uko bose bapfa muri Adamu, niko bose bahabwa ubugingo muri Kristo Yesu. Kandi nk'uko mu buryo bw'umubiri twatwaye ishusho y'uwo Adamu wa kera wa mbere, niko no mu buryo bw'impwemu tuzotwara ishusho, tuzohindurwa tugasa na Yesu Kristo nk'abahungu n'abakobwa b'Imana bavutse ubwa kabiri ku bw'ibyizigiro bizima ku bwa mpwemu w'Imana. Kandi hano aravuga ashimika ko amaraso yaramenywe, yarasesetse, kandi mpwemu w'Imana acaza kuri ba bandi bacungurwa n'amaraso, kugira ngo ubuzima bw'Imana ubwayo hano ku isi, ubuzima bw'Imana abantu babugire, babugaragaze. Ikimenyetso rero ngo kuri bose baronka ikimenyetso. Abantu barabibaza ngo abariteriye ngo baribwira ngo bari bafise ikimenyetso. Abariteriye baravuga ngo ikimenyetso no kwakira ijambo, no kwakira Yesu nk'umukiza. Abametodiste bavuga ngo ukomya akaruru kumva uryohewe urafise ikimenyetso. Abapantekotiste ngo uvuga mu ndimi urafise ikimenyetso. Oya, ikimenyetso ni Kristo ubwiwe. Ni ukuvuga yuko wabaye umuntu umwe na Kristo mu mubiri. Ni mpwemu yera ubwiwe agira ubuzima bwiwe muri wewe, acagira ubuzima bwiwe
muri wewe hano turafise mu ncamake icyo ari cyo ikimenyetso igisabwa kubw'izamurwa risabwa. Abantu baravuga ngo ugutsindanishirizwa ni ikimenyetso, abandi gukwezwa ni ikimenyetso, abagatatu ngo uvuze mu ndimi ni ikimenyetso, ariko hano havuzwe ubuzima, si impano. Muraza kubona ko impano hano ntizicishwijwe bugufi, ntimuntu ntiyazase, ariko zahawe ikibanza cazo. Hariho nta muntu w'Imana yashobora gusuzugura impano z'Imana, kandi nta muntu yuzuye arongowe ahumekewe na Mwene Yera ashobora gusuzugura impano akazishiburira kure impano z'Imana. Oya, ariko nkuko Pawulo yashobora kuvuga ngo kubahanuza, ariko by'ukuri hategeza kubaho gahunda kugira ngo umuntu ntakore ibintu uko yigombeye mu buryo bw'umubiri, ariko ibintu byose bibe ibikozwe na Mwene Yera w'ukuri. Ndibuka umwe mushiki wacu umwe yabwira uwundi ngo mbega uno munsi mu gikorane uraza kuvugishwa cyane jewe nza kuvugishwa. Mushiki umugore yabaza uwundi kera inyuma, ariko nimba ibintu bivugwa abantu bagashimika, ni gusa kugira ngo abantu dukosore ibintu bitari byo, si kugira ngo tubikure ku meza. Oya, ariko abantu baze mu ishengero ry'Imana kugira ngo bavuge ibyo bavuze, biyumvire mu mutima w'Imana, mu mutima wabo. Oya, ishengero ry'Imana ntiri ngaho kubwo ibintu by'umubiri. Birababaje kwemera ibintu nk'ibyo, ariko Mwene Yera birababaje. Reka dushake tuvuge kuri ibyo bintu. Icyo ngomba kuvuga, haraheze igihe kinini, imyaka 30 inyuma, nimba ibintu byinshi byarahindutse uno munsi, sinzi igituma, ariko Mwene Yera arashimika ngaho. Ikintu kimwe nzi ni uko Imana kubwo intumwa a compris que chaque ministère, chaque don, yatahuye ko impano yose, ubukozi bwose, ibyamwa byose, ikintu cyose kigomba kuja mu kibanza cyayo kugira ngo Imana nayo ifate ikibanza cyayo. Kandi Imana ikibanza cyayo ni cyambere mu buzima bwawe no mu buzima bwanje, na cyane cyane mu buzima bw'ishengero. Amen. Ça signifie donc bisobanura yuko vous êtes unis avec Christ. wunzwe na Kristo, wabaye umuntu umwe mu mubiri hamwe na Kristo. Murabona, ni Mwene Yera ubwiwe, ubuzima bwiwe muri wewe, akacagira ubuzima bwiwe akabugira wewe muri wewe. Icyo nicyo kimenyetso gisabwa. Ni gusa Le juge, le Dieu du ciel pouvait... ni Imana mucamanza niyo yashobora kwitangira ikimazi, kandi kugira ngo icyo kimazi kibe icera, Imana ubwayo umucamanza yabaye kimazi, umuherezi utuvugira, maze ubuzima bw'Imana bwavuye muri we. Ijambo rivuga ngo nzobaha ubugingo budashira. Mu Kigiriki, Bibiliya y'Ikigiriki, ijambo rivuga ngo ni zoe, gisobanura ngo ubuzima bw'Imana ubwayo, ngo ndabahaye ubuzima bwanje. Imana, ubuzima bwari muri Kristo ni Mwene Yera, Mwene w'Imana. Ubuzima buri muri wowe no muri jewe butegerezwa kuba, kandi buzoteza kuba Mwene Yera ubwiwe, kandi Mwene w'Imana niwe arema ubuzima. Yohane 6:63. Inyuguti zirica, ariko impwemu ihesha ubugingo. Turatahura rero yuko ibyari byo si gusa ibyo umuntu yumva bimushishimura, bimuryohera, canke imyimenyerezo y'impano za Mwene, ariko n'ubuzima bw'Imana ubwayo.
bwari muri Kristo kandi ubu bukagomba kuba muri twebwe bujya buzima kajya kambere nyene. Murabona mwene data Branham hano aragereranya ibintu bidasanzwe agatanga uburorero bwo mu buzima busanzwe bwa misi yose budatahuritswe kuri twebwe. Hano aravuga ati il n'y a pas de preuve fixe. Nta kimenyamenya kigaragara kiriho. Uravuga uti mwene data Branham nubinyereke mbega twobimenya gute? Murabona ico mwari ico mbega ubu none uri iki? Aho rero niho ushobora kubimenya. Wari gute imbere y'uko ico kimenyetso kiza kuri wewe? Uyi umeze gute ikimenyetso kimaze kuza kuri wewe? Mbega imbere wifuza iki? Uno munsi wifuza iki? Aho ni umenya nimba ego canke oya hariho ikimenyetso cyashizweho, ego canke oya. Kandi iyindi migisha yose uyihabwa hamwe n'ikimenyetso bica biza. Si nk'uko umuntu yovuga yokwiyumvira mu kuvuga mu ndimi n'ikimenyamenya. Niwagura ibirato n'imigozi biba bifise utugozi, ariko avuga imigozi si kirato ahubwo iri ku kirato. Muravyumva? Nico kimwe n'ikimenyetso. Ikimenyetso ni Kristo. Uravuga indimi ukirukana abadayimoni ukavuga ubutumwa bwiza, ibyo byose ni ukugaragara kw'ikimenyetso kandi ntibimenyamenya n'ivyo, ariko ni impano, si ikintu ubwaco, ariko izo ni impano ziva ku kimenyetso, ariko si ikimenyetso ubwaco. Mbega murumva ivyo ari byo? Mwene data Branham hano yavuze yagereranije ibintu abantu benshi tutazi kiretse muri ibyo birato. Iyo tubyambaye ibirato bifise imigozi, ibirato bishika ku mavi, mu gihe cy'iwanje byari bikiba nk'ibyo birato. Mais c'est pas la botte, c'est pas le soulier. Iyi migozi ifata ikirato yari ku kirato, ariko et ça nous voulons avoir. Ibi rero natwe tugomba kubimenya, turabikeneye, turasaba umwami ashobore kubiduha. Ndababaza uno munsi nimba umuntu afise umugozi w'ikirato ariko nta kirato afise, nta kirato bararonka, uzoca ugenda n'ibirenge bigaragara witwaje imigozi. Imigozi naho ishira hasi nta n'udutoboro ushobora gucishamo iyo migozi. Bisaba yuko iyo migozi iba iri mu kirato. Nta kintu cyiswe ikirato uba ufise. Tuba dukeneye ibirato ubwabyo, dukeneye ikirato atari ibintu biri ku kirato. Kandi ubwo burorero nimba budadutahuza icyo Imana igomba kudutahuza, none tuzotahura gute? Nimba umuntu agomba kuvuga indimi, jewe imigozi ntaco yomarira. Imigozi yomarira iki ntagira ibirato? Mbega iyo migozi ntafise ibirato yomfasha iki? Kandi ikintu cyangombwa ni Yesu Kristo, umukiza wawe n'umukiza wanje, kandi ubuzima bw'iyo muri wewe nanje tukabugira. Ibindi byose bikurikira ni impano, n'ubukozi, n'ibintu byenena ku kimenyetso, ariko turagomba ikintu bwaco, kuko umwe wese ngaha ntahari ashobora kwihitiramo iki ngo impano n'ubukozi, ariko ntibifise ikibanza mu ishusho yose. Ndizera yuko atakintu kigomba kubura. Imana muri no minsi ya nyuma
by'ukuri yaratweretse ubwina inyigisho y'ubwina ku buntu bwayo yatwuguruye ubwenge ngo tumenye kugomba kwayo kose. ninde ari kuzana buno butumwa kuno kuntu? ariko n'umuntu aciye bugufi yitwa Biri mu misozi yo muri Kentucky. icyongereza ciwe ku mwongereza cyari icyongereza kitameze neza, ariko Imana yavuga mu buryo buciye bugufi nk'uko yagomba kumuvugisha. mbega muribaza umuvugabutumwa rurangiranwa yozana akarorero k'ikirato n'imigozi, yoca avuga ati ibirato n'imigozi nibigume muhira kuko ntibigezeho. ariko umuntu w'Imana yavuga ibintu bitagezweho, yari afise ibango, yagomba kuvuga ibintu ibintu byakozwe ngo byumvikane muri kino gihe cyacu. aca akazana uburorero umwe wese agomba kumva. ibi byose nabyo ntitugomba kubyibagira. kubw'ibyo tugomba gushimira Umwami. ubwo buzima busanzwe bwo mu buzima bwa ubwo burero busanzwe bwo mu buzima bwa misi yose ni inyigisho ikomeye cyane. amasaha 3 k'ubwo butumwa ikimenyetso n'aurait pas donné plus d'importance que ce seul exemple sur les souliers et les languettes. yarashimitse ariko ntiyari kuzana ako karorero ku k'ikirato n'imigozi. rimwe na rimwe hariho abantu afata agacapa akantu gatoya nk'iminota 2, ariko agaca akivuga ko umwanya muremure. hari umuntu yambwiye nk'umuntu yacafye umuntu yari ni umuperezida wacu yari yicaye mu kirere nk'uko ari ku ifarasi afise ibintu byose bikenewe, ariko afise n'imigozi. yari yicaye ku kintu batereka ku ifarasi, ariko munsi yiwe nta farasi yariho. akaba nawe ameze nk'uko umuntu yicaye ku ifarasi afashe, umuravye neza ukabona yuko ariko ararongora ikintu. mbega ariko arongora iki? nta n'ifarasi iriho. icyo kintu bari bacafye cyari gifise icyo gisobanura kirekire. uwo muntu rero bamucafye nk'uko bamwerekana nk'uko umenga agomba no kurongora ifarasi ngo ayifate. ariko mbega byotumarira iki? ikintu nk'icyo si icy'ukuri, ni ibintu ubona aba ariko ariyumvira gusa, ntacyo bimarira umuntu kwiyumvira ko ufise ikintu. navuze mu mutima wanjye nti ibi sinagomba kubibwira bene data. ndavuga nti Mwami, ubu ni ubutumwa bwiza umuntu yashobora kuvuga. mbega ibyo bintu byose biramaze iki? kuba ufise ishusho y'ikintu kandi ikintu ubwacu kitari ngaho, ukaba wicaye mu kirere ufise imigozi ukwega nk'uko ukwega ifarasi, ufise ikintu munsi yawe wicaye ko giterekwa ku ifarasi, ariko nta farasi iriho. mbega si yo shusho yawe nanje? ariko Imana yatugiriye ubuntu ko tumenya, yatweretse urufatiro tugomba kubaka ko. Pawulo yashobora kuvuga ngo nashizeho urufatiro nk'umwubatsi w'ubwenge, uwundi wese yubake kuri go, ariko umwe wese yiyubare ingene agomba kubaka hejuru. Imana yatugiriye ubuntu, yadushize ku rufatiro, yatweretse akamaro k'ibintu bihambaye muri kino gihe cyacu. ndasoma nimwambwiye ngo niwe ngomba mwene data Branham nkaca ndabaha impano. rero si jewe wakiriye, ariko wakiriye impano yanjye. ako nako n'akarorero gatahuritse neza. umuntu agomba mwene data Branham, mwene data Branham akamuha akaganuke. aho rero nakaganuka muhaye ntamwihaye wenyine ubwiwe. hamaca dusoma indimi ni impano ya mpwemu yera, ariko si mpwemu yera
ubwiwe C'est un don. ni impano ya Mwene Yera Et ça aussi, kandi icyo nacyo comprendre ces choses. tugomba gutahura Nous icyo avons kintu besoin du Saint-Esprit. dukeneye Mwene Yera Et si kandi nous avons nimba dufise le Saint-Esprit, twarakiye Mwene Yera comme nos frères l'ont reçu, nk'uko bene data babwakiriye ku ntango aho rero hazoca hagaragara ce qui a été manifesté. icyagaragaye muri ba bandi bakiriye Mwene Yera ku ntango On peut pas kandi avoir hano d'opinion différente. ntushobora kuronka ikindi cyumviro gitandukanye uno munsi niwakira Mwene Yera bimwe byakoreka ku ntango nabyo birakoreka uno munsi nta cyumviro cyawe ugomba kugira ariko tugomba kuba abantu Imana ishobora gukoresha uno munsi Frère Branham a choisi pour Mwene data Branham yahisemo kuri kino c'est pas pour rien qu'il choisit buno butumwa gusunikwa gushika ku mpera buno butumwa umutwe w'ijambo gusunikwa si kusa Imana iragomba kudusunika idushikane aho akamo ko kwihebura kagomba kumvikana maze nabivuze kuwa gatatu haheze mu gihe umuntu justement aujourd'hui il y a une semaine uno musi arezi yibwa i Strasbourg après la réunion igikorane giheze il a commencé après la prédication inyuma y'ubutumwa bwiza yaciye atangura kuboroga arasenga n'ijwi ryumvikana ararira un cri de détresse yari akamo k'umuborogo ko kwihebura nta muntu yamubwiye ngo nasenge muri we hari ikintu cyadudubije nk'isoko ntidushobora kuguma turi abakristo bafise umunwa wugaye kandi bameze umunwa upfunze n'imigozi hariho ikintu kigomba kududubiza ariko nubwo twokumva ubutumwa nk'abapfuye abapfuye bagomba kwambara ubuzima si abazima bagomba kuba abapfu ariko Imana yacu ni Imana nzima iragomba ishengero rizima ryuzuye Mwene Yera kandi guhera Umwami Yesu Kristo azutse yaravuze ati ndiho namwe muzobaho namwe amen hamwe n'ibyo singomba kuvuga buno ubuzima bw'umubiri ubwo yari amaze kubufite bari babufise yagomba kuvuga ubuzima bw'Imana ubuzima bw'Imana ubwayo ubwo twakira ndasoma Mwene Yera ni ikimenyetso cyerekana yuko amaraso yakoze igikorwa cyayo kandi ku bw'ibyo yarashyizweho murabona nuko niko muri Bibiliya niko tubibwirwa umwuzuzo wa Mwene Yera wose ucuza rero ubu ku ishengero par laquelle Dieu lui-même est manifesté dans la chair. Iryo shengero Imana iragaragara mu buryo bw'umubiri nk'uko yagaragaye imbere y'uko Sodomo na Gomora hasha yari yeretse Aburahamu mu mubiri uboneka w'inyama turazi yuko Imana yahaye ikimenyetso cya nyuma ishengero ngo yahamagare umugeni asohoke ngo imwihishurire hano havuzwe Mwene Yera havuzwe umwuzuzo wa Mwene Yera ugomba kuza ku ishengero inyuma yuko ikimenyetso cya nyuma nka kera imbere y'uko Sodomu na Gomora hasanga ngo haturigwa icyo kimenyetso cyari cyaragaragaye kandi turamaze gutahura icyo bije bisobanura icyo byagomba gusobanura ni ukuvuga yuko kwa kugaragara nyene kuguhishurwa nk'uko umwami yabikoze na Aburahamu kuri Sara igihe umwami wacu yagendagenda ku isi yashobora kubwira ibyari bimukikije byose ibyo yari yumvira niko byabaye muri runo rungango rwacu abantu benshi bari bafite ibintu bogaragaza ariko buno bukozi nta muntu n'umwe muri abo bantu yari abufise ariko ibyo tubishimira Imana yuko yironkeye umugabo muri runo rungano nimunyemerere kugira ngo ndangize nsubire mvuge kino shibitse mu gihe cyawe no mu gihe cyanje Imana yabonye umugabo
uwo mu kanwa kiwe ijambo ry'Imana ryagumye ari ukuri kandi yari mu rungano rwacu, yari umuntu yatumwe n'Imana kuko wa mugore kera yabimenye akavuga ati ubu rero ndamenye yuko uri umuntu w'Imana kandi yuko ijambo ry'Uhoraho mu kanwa kawe ari ukuri. Uko niko uno munsi kuno mugoroba dushaka kuvuga tuti turamenye yuko uwo muntu William Marion Branham yari umuntu yarungitswe n'Imana kandi ijambo ry'Uhoraho mu kanwa kiwe kwari ukuri kandi n'ukuri, ntimubyibagire. Amen. Izuri nasomye icyo gisomo hano nshaka kugisoma. Là maintenant, on est en train de je suis rappelé de cela. Ndiko nibukiye biyekeye biza mu byumviro ibintu si bigufi nk'uko tubyibaza. Ntegezo gusoma icyo cyanditswe Yeremiya 8 umurongo w'8. Ni gute mwovuga ngo turabanyabwenge ngo ijambo ry'Uhoraho riri muri twebwe ariko la plume mensongère des scribes, les sages sont confondus. Ils sont abanditsi banyu bandikishije ikaramu y'ibinyoma, banditse ibitari iby'ukuri. Abanyabwenge barateterewe, barajorewe, mbega ubwenge bwabo bagifise buri hehe? Nimusome iryo jambo kandi muri Yeremiya 8 umurongo w'8 n'umurongo w'9. Mbega noshobora gukora iki? Mu nzira ngeni i Strasbourg mwene data ariko aranyonga imodoka, ikintu ijwi ryavugiye mu mutima ngo soma umuhanuzi Yeremiya 8, njandugurura njambona mbega biramaze iki ku banyabwenge b'ibyanditswe bo mu butumwa? Mbega biramara iki kuri abo ko ari abanyabinyoma, ko ubutumwa butakira ijambo? Hanyuma hano aravuga ati mbega baracyafise ubwenge bakuye hehe? Bibwira ngo bafise ijambo ry'Uhoraho kandi barisuzugura bakarisobanura uko bigombe. Mbega ubwenge twavuga ngo turafise ni ubwahe? Ni ubw'iwacu? Oya, dutegerezwa kurenganizwa, atari uko twozimira. Ijambo ry'Imana niryo bwenge, niryo ritweza. Kristo niwe ubwenge bwacu, niwe yaducunguye. Abikorinto ba mbere umurongo wa 30. Kera baravuga ngo dufise ibyagezwe by'Uhoraho, ngo dufise, baravuga ngo yego dufise, ariko ikaramu ry'ibinyoma ryabo irababesha. Bakoze iki? Uno munsi bakoze iki n'ijambo ry'Imana n'ubutumwa muri ino myaka 2000? Mbega umwe wese mu rungano rwiwe ntiyasobanura ijambo nk'uko yagombye kubikora. Umwe wese ntiyavuze ibyo agomba ku ijambo ry'Imana, ariko uno munsi ni ukugaruka kuri uko ni Uhoraho ageze mu ijambo ry'Imana, kuko Imana yaturungikiye umuhanuzi. Dushira ku ruhande ibitabo by'abanyabinyoma by'abanyabwenge b'ibyanditswe, kuko ikaramu ryabo ryazanye ibinyoma. Hano Bibiliya niryo jambo ry'Imana ry'ukuri. Ijuru n'isi bizorengana, ariko rino jambo rizoba igihe bidashira. Nimureke kugira ndangize ndababwira igikurikira. Suko jewe nifatanije n'ivyo, suko twashoboye kuba abansi b'ijambo ry'Imana ryahishuwe ngo dukore nk'abandi, ntitwabaye abanyabwenge b'ibyanditswe. Mbega ijambo ry'Imana nk'uko ryahishuwe rivuye ku ntebe y'Imana, mbega ryagumye ari ukuri mu kanwa kabo canke barasobanuye uko bigombeye? Baracokoye ubutumwa n'ijambo ry'Imana ahantu hose, ni ukuvuga mu byo bihimbira mu bwenge bwabo. Ubwo bwenge bwabo ni ubupfu imbere y'Imana. Umwami yashobora kuvuga hano inyuma y'uko bamaze gushubura ijambo ry'Imana, mbega bafise ubwenge ubwahe
et leur mensonge. Et leur ko n'ikaramu ryabo ry'ibinyoma nabivuze n'iziri ngo byagenze neza ngo mu murima wa Edeni Imana imaze kuvuga neza il avait su ce qui avait été dit. Il y a quelqu'un qui est venu et qui a dit mais hari umuntu yaciye azi ibyavuzwe aravuga ati ngo muzoca mwuguruka amaso mbega by'ukuri Imana yavuze ngo amaso yanyu muzoca mwuguruka amaso byari iki ijambo ry'Imana byerekanywe ukundi bitandukanye n'uko byari biri rero niho haje kuba uno munsi bimeze gute muravuga ngo yabaroze ibyo bintu byose ibyo bitarahishurwa ngo amaso yawe yoca yuguruka je ndashobora guca nshira ku ruhande ibyo bintu amaso yanjye yamaze kuguruka ibyo birambwiriye amaso yanjye yamaze kuguruka ndagomba kuguma mu ijambo ry'Imana ryahishuwe ubuzima bwanjye gushika ku rupfu gushika aho nzobona mu nyonga y'Imana kandi niyamvugo nyene mbega Imana iba yaravuze nanjye nteza kuvuga nti maze guheza ubutumwa bwiza izuruci abantu bose bamaze kuva mu nzu mu rusengero hari hasigaye nk'abantu 20 ngaho mushiki wacu umwe yaraje ati mwene data Frank ntiwamenye ce grand frère yuko ujya mwene data mukuru wanje yari yicaye hari jewe na mushiki wacu uyu n'uyu yatubwiye ijambo il nous a dit les mêmes mots que tu as dit. Yatubwiye ajya amajambo nyene wavuze. Si vous saviez tous les qui ont été révélés. Yaba mwari muzi amabanga yose yahishuwe. Ndavuga nti mushiki wanje nibyo byababwiye. Aravuga ati mbega uramuzi urazi ujya mwene data. Murabona? Turi mu gihe gikaze. Ibyo byose mu iparadizo. Ni ahantu mu bugaragu ibyo byose ubushukanyi bwabaye mu iparadizo ngo uzoba umunyabwenge amaso azoca yuguru uzoronka ubwenge mbega ubwenge bwomenye iki n'amaso akuguruka nzimiye ngapfa ngatandukana n'Imana kubwo insobanuro z'abantu ubwenge bw'abantu murashobora kubisoma muri Yakobo 3 ubwenge bw'umuntu n'ubw'isi n'ubunyamubiri n'ubw'abadayimoni murashobora kubisoma muri Yakobo 3:15 nahejeje reka nsome Yakobo 3:15 La sagesse d'en haut en premièrement elle est pure ensuite pacifique Jacques 3:17 modérée confiante pleine de miséricorde et de bons fruits ariko ubwenge buva mu ijuru ijya mbere uratunganye kandi buramahoro burengenga bukunda kugira inama hari ikintu simvye bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza ugomba kuba umurongo wa 15 cyangwa 13 Mais si vous avez le verset 14 ariko namba mugira ishari ry'inkazi mu mitima yanyu mugakunda kwirema ibici mwoye kwirata mubesha mucumura kukuri ubwo bwenge sibwo bwururuka buvuye mu ijuru ariko n'ubw'isi ici on devrait lire nubwo abantu nubwo abadayimoni Yakobo 3 hano twateza gusoma guhera kuri 13 gushika kuri 18 iki kintu kirahambaye si kintu kigufi nk'uko umuntu yocibaza nta muntu yagomba kwibaza ko ari mwigisha mu byanditswe vyera ibyo ari byo byose twe dushimira umwami ko yavuze Nous voulons que ce qui a été turagomba yuko ibyavuzwe tubikere mu kibanza cyavyo ntituzane amabroshire umukagato n'umukagato ngo dutangure gusoma ito oya reka tureke imirongo iri muri mabroshire nk'uko yavuzwe ariko aho niho tuzohezagirwa umwami abandi namwe mwese kandi ashobore
gukora muri wewe igikorwa asohoze kugomba kwiwe akore icyo yatumye ijambo rihishurwa muri kino gihe cyacu uzi izo sobanuro zose sinoba nkeneye gusubira kubivuga ko birakwiye imana ntifise isobanuro ifise ijambo ryayo rihishuwe ni kubw'ivyo tumushimira tukaba twoshobora kwirengagiza ibindi bintu byose by'ukuri nihashimwe hashigwe hejuru izina ryiwe ryera amen turahaguruka kubw'amasengesho